Kazi cyane hano rero dukunda gufasha abamama benshi kuko twasanze abamama benshi bagira kubaka ingo zabo ibintu bimwe bimwe batabizi, ibintu biri fondamentale cyangwa ibintu bya nkenerwa cyangwa ibintu do base twasanze bagira kugira mariage cyangwa kubaka ingo zabo batabizi. Hari umumama yabagije ngo mbega iyo ukoze sexe uri mu mihango cyangwa uri mu marègles cyangwa uri mu gihe cyawe cy'amaraso urashobora gusama inda. Mbega mu gihe ukoze sexe haheze umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu ariho ukiva muri règles cyangwa ariho ukiva mu maraso urashobora gusama inda. Ni ibyo bibazo bibiri rero uwo mumama wacu yabagije. Nk'umunyeshuri mu gisata cy'ubuvuzi twakoze ubushakashatsi kugira dushobore kuronka inyishu y'ibyo bibazo. Kazi cyane mbere nimba uri mushasha gira s'abonner cyangwa gira j'aime cyangwa gira commentaire nimba nawe ufite ikibazo ubaza tuzokwishura dukoresheje video nyine. Tugomba twishure uwo mama yabagije ibyo bibazo bigera kuri bibiri. Kazi cyane hano dufasha abamama tuvuga ubuzima bw'umwana n'umuvyeyi. Kazi cyane nimba uri mushasha gira s'abonner kugira ngo ibiganiro byacu bizoze biragushikira nawe byoroshe. Kazi cyane tugitangure ku kibazo cya mbere tucishure twishure n'ikibazo cya kabiri umare video yose ugira nawe ushobora gutahura ibyo bibazo. Kazi cyane. Rero tugomba dufashe abamama bose kumenya mbega nkuze imibonano mpuzabitsina ndi mu maraso ndashobora gusama inda. Mbega mu gihe nkoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo wanje haheze umunsi umwe iminsi ibiri iminsi itatu ndashobora gusama inda. Kuko ushobora kuba uri umumama wifuza gusama imbanyi ugasanga umugabo abaruguru rero aje muri iyo minsi uri mu maraso urashobora kubaza mbega ko ndi mu maraso ndashobora gusama inda. Cyangwa ushobora kuba uri umumama ugasanga ntimushaka gusama imbanyi mukifuza gukora imibonano mpuzabitsina uri mu gihe cyawe cy'amaraso mbega urashobora gusama inda. Cyangwa mu gihe z'iminsi umwe ibiri itatu uvuye mu maraso mbega urashobora gusama inda. Inda nico kimwe n'imbanyi. Rero abamama benshi bibaza ivyo bibazo. Uyu munsi tugira dufashanye gutahura ivyo bintu. Narakoze video yerekana ingene umumama wese ashobora guharura iminsi ukwezi kwiwe kumara. Byose biza kuvana n'iminsi ukwezi kwawe kumara. Nizere ko umumama wese azi kumenya guharura iminsi ukwezi kwiwe kumara. Ko kuri no chaîne yacu hari video zigera kuri zibiri zigisha guharura iminsi ukwezi kwawe kumara. Nimba utabizi gira ngaho kuri profile ya iyo chaîne yacu cura mu video urabona ingene uwomenye gukarikira iminsi ukwezi kwawe kumara. Tutangwere twishure mbega mu gihe nkoze imibonano mpuzabitsina ndi mu gihe canje c'amaraso cyangwa mu minsi yanje y'amaraso ndashobora gusama imbanyi. Nico kibazo cya mbere tugomba duhereko. Turazi yuko twese umukobwa wese amara mu maraso iminsi 3 canke iminsi 5 canke iminsi hari amara iminsi 6 iminsi 7 gusa kenshi benshi bamara iminsi 3 abandi bakamara iminsi 5. Tugere dukore twisunza abakobwa bamara iminsi 3 cyo dukora n'abandi twisunza abandi bakobwa bamara iminsi 5 mu maraso. We nimba mara iminsi 4 nimba mara iminsi 6 ucuraba ingene twabikoze na uzocubikora nkuko nyene. Dutangure dukorere kuri uwo mukobwa afise ukwezi amara mu maraso iminsi 5. Dufate ko wari umunsi wa mbere yabonye ko amaraso umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu umunsi wa kane umunsi wa gatanu no kuvuga amaraso azobahetse kuri uyu munsi ugira gatanu niho amaraso yahereyeko. Uyu mukobwa rero dufate ko afise amara mu maraso iminsi 5 kuvuga yarabonye amaraso umunsi wa mbere ku munsi wa gatanu amaraso acarayonga no kuvuga amaraso yamaze iyi minsi 5. Mbega umukobwa amenye mbega ninakora imibonano mpuzabitsina muri iyi minsi ndi mu maraso ndashobora gusama inda. Ikibazo ni ego kandi ikibazo gishobora kuba oya bivana n'iminsi ukwezi kwawe kumara. Twishyuye ico kibazo mu gihe ufise rero ukwezi mu gihe ufise ukwezi kumara iminsi 24 23 22 21 canke 20 canke 19 no kuvuga guhera ku muntu afise ukwezi kumara iminsi 24 kumanuka gushika aho ushakiye nyimba ari 18 canke iminsi 19 menya ko niwakora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwubakanye uzosama inda. Rero nimba udashaka umwana koresha agakingirizo, nimba ushaka umwana kora imibonano atagakingirizo kuko muzaba mufise amahirwe menshi cyane yo gusama inda. Twihakarero kamwe dufate ko umugore afise ukwezi kumara iminsi 23 nguyu umunsi umwe ukwezi kwiye kwamaze iminsi 23 ucuharwa nabigisha ingene uharura umunsi wa ovulation cyangwa umunsi urubuto rusohokerako. Ucuharwa ufata iminsi ukwezi kwawe kumara iminsi 23 gukura nk'iminsi 14
rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi umunani icenda cumi na rimwe na kabiri na gatatu cumi na kane ni ukuvuga uwo mumama afise ukwezi kumara iminsi 23 urubuto rwiwe ruzosohoka ku munsi ugira 10 w'ukwezi kwiwe ni ukuvuga ufata iminsi ukwezi kwawe kumara gukura mu minsi 14 utora umunsi urubuto rwawe ruzosohokera ko nimba uri umugore nababwire ahari no munsi wa ovulation ni umunsi umugore afise amahirwe 100% canke menshi cyane yo gusama imbanyi twarabonye muri video zeruka ko uca ufata ukegeza iminsi 2 imbere aha no ngaha n'iminsi 2 inyuma ngaha no ngaha kuko umubiri w'umuntu urahindagurika si iminsi yose urubuto ruzosohoka uwo munsi ugira 10 rushobora gusohoka ku munsi ugira 11 cyangwa ku munsi ugira 12 cyangwa ugasohoka ku munsi ugira 19 cyangwa ku munsi ugira 9 cyangwa ugasohoka ku munsi ugira 8 ni ukuvuga wowe uzi neza ijana kwijana ko ruzosohokera ngaha ariko ko umubiri w'umuntu uhindagurika uca ugira iminsi 2 imbere ukavuga ati ushobora gusohoka ngaha cyangwa ngaha n'iminsi 2 inyuma ngaha canke ngaha ni ukuvuga rero uwo mumama afise ukwezi kumara iminsi 23 urubuto rushobora gusohoka guhera ku munsi w'8 gushika ku munsi wa 12 w'ukwezi kwiwe muri iyi minsi n'urubuto rwe ruzosohoka ni ukuvuga iyi ni minsi yiwe y'agasamo canke iminsi yiwe afise amahirwe menshi cyane yo gusaminda narababwiye kandi ko ucukuramwo iminsi 5 urubuto rw'umugabo rumara nugucwera kuri uyu munsi nyene afise amahirwe yo gusohorera ko urubuto kuri umunsi w'8 ucukuramwo iminsi 5 imbuto z'umugabo zimara 1 2 3 4 5 wana ko twamaze kwinjira muri ca gihe ciwe ya misi yiwe y'amaraso canke mu misi yiwe ya règles no kuvuga niyakora imibonano ku munsi ugira 4 n'umunsi ugira 5 azoshobora gusama imbanyi naho azoba ari mu gihe ciwe c'amaraso rero nuko ubiharura tweka dukora kandi karorero twiye ko umugore afise ukwezi kumara iminsi 22 nababwiye ko mu gihe umugore afise ukwezi kumara iminsi 24 kumanuka 23 22 21 19 uwo ni yakora imibonano ari mu minsi we y'amaraso azosaminda twiha karorero dukoresha uwo mugore afise ukwezi kumara iminsi 24 utufata iyi minsi 24 gukuramo iminsi 14 uhera hanyene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 na 12 na 13 14 wana ko ovulation yiwe canke urubuto rwiwe ruzosohoka ku munsi ugira 11 w'ukwezi kwiwe ucebegeza iminsi 2 imbere 1 2 n'iminsi 2 inyuma 1 2 no kuvuga ovulation canke urubuto rwiwe ruzosohoka guhera ku munsi w'9 gushika ku munsi wa 13 no kuvuga rushobora gusohoka ku munsi w'9 cyangwa rugasohoka ku munsi w'10 cyangwa ku munsi wa 11 12 13 ucukuramo n'ijya minsi 5 imbuto z'umugabo zimara hariho video twakoze isobanura ibyo ndiko ndavuga sinsigure gose ubishaka ucugira ngaho kuri profile ukaziraba izo video rero no kuvuga ucwira ngaho ugakuramo ya minsi 5 1 2 3 4 5 bana ko tuzoga ku munsi wa 5 ari mu maraso no kuvuga afise ukwezi kumara iminsi 24 ariko niyakora imibonano mpuzabitsina ari mu minsi we y'amaraso ku munsi wa 5 w'amaraso azoshobora gusama imbanyi kubera imbuto z'umugabo zizoba zigikomeye kandi zitarapfa zishobora kuvamwo umwana rero nukuvuga nawe ukoresha iyi minsi 20 umuntu afise ukwezi kumara iminsi 22 21 20 ukaraba kuza kugwa muri iyi minsi y'amaraso rero nukumeye ko ufise ukwezi kumara iminsi 24 kumanuka nuwakora imibonano mpuzabitsina uri mu minsi yawe y'agasamo nako uri mu minsi yawe y'amaraso uzosama inda twishyure mbega ati ninakora imibonano mpuzabitsina kuri uyu munsi wa 6 nako nzoba navuye mu maraso ho nzosama inda kuri uyu munsi w'indwi umunsi wa kabiri kuko uno munsi wa mbere avuye mu maraso n'umunsi wa kabiri avuye mu maraso n'umunsi wa 3 avuye mu maraso amaraso yaheze ku munsi wa 5 n'umunsi wa mbere rero avuye mu maraso wa kabiri wa 3 turayambega ninakora imibonano aribwo nkiva mu maraso nzoshobora gusama inda nuko umenya ko mu gihe ufise ukwezi kumara iminsi 25 namaze kubikarikirana bibateguriye neza menya ko nimba ufise ukwezi kumara iminsi 25 niwakora imibonano ariko kiva mu maraso uzoshobora gusama inda kubera imbuto z'umugabo ziba zigihari kandi zigikomeye zishobora kuvamwo umwana no kuvuga ubiharura gute ucura afise ukwezi kumara iminsi 25 gukuramwo ya minsi 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na 11 na 12 na 13 na 4 no kuvuga ovulation yawe canke urubuto rwawe ruzosohoka ku munsi wa 12 w'ukwezi kwawe ucukuramwo ya minsi 2 imbere 1 2 n'iminsi 2 inyuma 1 2 no kuvuga urubuto ruzoshobora gusohoka ku munsi wa 10 cyangwa rusohoka ku munsi wa 11 12 13 14 iyi ni minsi urubuto rwa rushobora gusohoka
rero cufukuramwe n'imisi 5 imbuto z'umugabo zimara 1 2 3 4 5 ubona ko wa musi wa mbere ari ukiva mu maraso imbuto z'umugabo zizoba zigihari kandi zigikomeye nabwiye ushobora kuba utari kurabitahura gose kugiye mu ma video twakoze ukabona ibi byose by'amasikre menstruel twakoze ucubitahura no kuvuga rero mu gifise ukwezi kumara imisi 25 nuwakora imibonano mpuzabitsina ariho ukiva mu maraso uzosama inda koze nuko wabikarikira ufise ikibazo ucukibaza muri commentaire kugira dushobore kukwishura ahe dukoreje umukobwa afise ukwezi nako dukoreje umukobwa amara imisi 5 mu maraso hari benshi bamara imisi 5 abandi bakamara imisi 3 tugere twereke ku mukobwa amara imisi 3 nawe mbega bimeze gute nimba ukwezi kwere kumara imisi 4 6 ucubikarikira uko nyene ukarambega n'iryari nzosama inda nkoze imibonano ndi mu maraso canke habaheze umunsi umwe heze imisi 2 kaze cyane turabe mu gihe umukobwa afise amara mu maraso imisi 3 wewe ngo bimeze gute n'iryari ashobora gusama inda akoze imibonano mpuzabitsina ari mu maraso n'iryari ashobora gusama inda ku munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu avuye mu maraso biba bimeze gute ukwezi kwe kwa kumara imisi ngara rero nimba washoboye gutahura neza byose bivana n'imisi ukwezi kwa kumara nimba ukwezi kwa kumara imisi 24 kumanuka menya ko niba akora imibonano mpuzabitsina uzosama inda mu gihe umara mu maraso imisi 5 nimba ufise ukwezi kumara imisi 25 menya ko ku munsi wa mbere uvuye mu maraso uzoshobora gusama inda nimba uri umumama ucumenye ingene wikingira udashaka abana nimba uri umumama udashaka abana ucumenye ingene ubigenza naho nyene kazi cyane dukoresha umukobwa nawe amara imisi 3 mu maraso turabe nawe uko bimeze nitwo dufatire ku umukobwa amara imisi 3 mu maraso 1 2 3 no kuvuga amara imisi 3 mu maraso nitwokora imisi ne ko benshi nibake bamara imisi 4 canke 6 benshi bamara imisi 3 canke imisi 5 rero umukobwa amara imisi 3 mu maraso mbega n'iryari niyakora imibonano mpuzabitsina ari mu maraso azoshobora gusama inda niyahe misi niyakora imibonano mpuzabitsina ari mu maraso azosama inda byose bivana n'imisi ukwezi kuye kumara twabibakoreye hano nukuvuga menya iki kintu nimba ukwezi kwawe kumara imisi 22 21 20 canke 19 nukuvuga guhera ku misi 22 kumanuka umukobwa wese afise ukwezi kumara iyo misi guhera kuri 22 ku 21 20 19 18 menya ko niba wakora imibonano mpuzabitsina uri mu gihe cyawe cy'amaraso uzoshobora gusama inda nimba uri umumama udashaka umwana menya ko ukwiye gukoresha agakingirizo nimba uri umumama ushaka umwana ntukoreshe agakingirizo kuko ushobora gusama naho uri mu gihe cyawe c'amaraso twihakariro kamwe ubundi burero namwe muce mubukora mu mwimenyerezo muce mutwereka ibyo mwatoye ngiki dufate ko uyu mumama afise ukwezi kumara imisi 21 uwo mumama afise ukwezi kumara imisi 21 ucukuramwe ya misi 14 uhera hanyene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na 1 na 2 na 3 na 4 no kuvuga ku munsi w'umunani niho ovulation yiwe cyangwa niho urubuto rwe ruzosohoka gwiteguye gusanganira ubw'umugabo kugira haboneka umwana turetse ko twegeze iminsi 2 imbere 9 na 10 7 na 6 no kuvuga urubuto rwe rushobora kuzosohoka guhera ku munsi wa gatandatu gushika ku munsi w'icumi rero cukuramwe iminsi 5 imbuto z'umugabo zimara zigikomeye zitarava 1 2 3 4 5 urabona ko niyakora imibonano mpuzabitsina ari mu misi yiwe y'amaraso azoshobora gusama inda kubera imbuto z'umugabo ziba zigikomeye kandi zitarava bisigura ko naho ukoresha imisi 22 21 20 guhera kuri 22 kumanuka menya ko wakora imibonano mpuzabitsina uri mu gihe cyawe cy'amaraso uzosama inda ndaho ni mu gihe ukwezi kwa umara mu maraso imisi 3 mbega twishure ikibazo kivuga mbega ninakora imibonano mpuzabitsina ku munsi wa mbere ariho nkiva mu maraso nzosama inda isho naco inyishu ni ego nukuvuga mu gihe ufise ukwezi kumara imisi 23 menya ko niwakora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwubakanye ku munsi wa mbere ariho kiva mu maraso uzosama inda cubiharura ubikarikire 23 kuri imisi 14 ucukuramwe ucogeze imisi 2 imbere n'imisi 2 inyuma ucukuramwe na misi imbuto z'umugabo zimara uzoca wisanga uri ngaha uzoca usanga imbuto z'umugabo zizo zitarapfa kandi zigikomeye zishobora kuvyara nukuvuga
mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina n'uwo mwubakanye ufise ukwezi kumara iminsi 23 umara mu maraso iminsi 3 umenya ko uzosama inda mu gihe ukoze imibonano ariho ukiva mu maraso. Ni waba wakora imibonano mpuzabitsina ku munsi ugira kabiri uvuye mu maraso menya ko uzosama inda mu gihe uzofise ukwezi kumara iminsi 24. Nuko rero aya matariki mbona twanditse ngaha ntasa n'amatariki yo kuri calendrier. Aha ni itariki imwe aho yaboneye umunsi wa mbere yaboneye ko amaraso. Rero umunsi wa mbere ntibisiga ko ari itariki imwe, ntucuvuga ngo ni itariki imwe 0 canke le 1er janvier. Oya, ushobora kuba ari le 20 uwe gusa ushobora ko ari wo munsi wa mbere w'ukwezi kwawe, gusa kuri calendrier aba ari le 22 gusa ushobora ko ari umunsi wa mbere w'ukwezi kwawe, umunsi wa kabiri ucubiharura uko nyene. Utabitahuye neza twandikire muri commentaire kugira dugufashe guharura. Nimba wabitahuye neza utubwire uti félicitations. Rero nuko babiharura, nibaza ko umuntu wese yashoboye gutahura. Umara iminsi ne mu maraso canke iminsi 6 uwo abo ni bakiye nico gituma tutabakoreye ko, ariko benshi bamara iminsi 3 canke iminsi 5. Nuko reba biharura ufise ikibazo akibaze muri commentaire naho ubutaha.